mbona hari ibintu vyatari byanteguriwe sana ku buryo Bface agize commentaire je simpahamuka pe nukuri ntacimaze Bface warivunaguye ntabwo ngira nyene basi oya ni vya bien yo ndagowe mukama kunteranya n'abantu Bface warivunaguye ntuziragira ama commentaire ntaco bimaze na kintu cyatari ntabwo bangira kubera mani niteze ibintu binini ye kurusha ibyo kubijya n'ibitoko byo witeze myandi majambo ni kuri Imana niteze pe Un, deux, trois, boum. Ngo turiko tuzungagiza umupfumu. Umupfumu. Ouais, tu veux plus. Hariya baririmbyi batukana kabisa ukavuga. Tosa jenje. Nakasema. Habaye. Ndagira nakamanjori. Uvuze ngo ari byo Burundi baratukana hamwe bivira ati nakamanjori kaduteye. Nakasema. Wavyegezwa. Bijya biboro sinzi gituma babigira sishaka kubimenya. Babazi barakunda kuraba ibiganiro vya Yagateke. Babaze hajya sinzi gituma mushwana Bface naho yotuka umuntu aba yamutanga kigasohoka avuze ngo nta nivyo noshira mu kanwa je narahezagiye mu kanwa oya Bface ni ninde muri rivyo wa mbere mu gufu mu Burundi ki je nibaziye ko ari ani hagati ya Kiriku na D1 je gituma nakunda entertainment ni bora bazirinde rya ngo D1 na gitsiki byarantwenze mwaririmbye ya mbere no Diego D1 nawe part ndamukunda arantwenze apana mu minavuga nta nama interview ndabona yiwe mbwa mu jamarantwenze gute uko ntameze nyene umva ameze nk'agapupe ameze nk'agapupe umuntu arashobora gutwenza mu minavuga ingana asabira gutwenza Mwaramutse, good morning. Habari ya asubuhi. Jambo yenu mumeze neza muraho. Bonjour nayibagiye. Muraho umwe wese yivena aherereye. Bonsoir canke ushaka kuvyutse. Bonne nuit ushaka kugira iryame. Bivana umwanya wawe bivana naho uri nico uriko urakora. Hari abaturaba ku mateleviziyo manini, hari abaturaba ku matelefone, hari abatwumviriza, hari abatubwira ngo twarabamenya amajwi mpfa gushirako nca numviriza amajwi ndatwara umuduga nimuzosubire kubigira ko nashobora kubateza ama accident kubera nyene mugabo ushaka kuraba ama visage yacu gacutisha ugasanga biraguteje accident. Mugabo ushaka kubikora utandavye fresh ashaka kubikora ni Dada ni Yagateke ndagarutse kandi ndabazaniye tugira dutwenge ndabazaniye comedy y'umuntu Mademoiselle Kiwi kubadida Reka ndamwakire nguko nabeje kwaramutsa kugira ngo naba bandamukirize we boss big up sana uko fresh yes bien umeze neza ndaramukije abakunzi bawe ndaramukije abakunzi banje ko nazinga ishati yantwe ko urazinga ishati bien il est sûr tu sûr je me vois dans le style turakunda cyane gose turabakumbuye kubona muri ko muratwenga kumwe na Dada mubonye Dada mubona gatwengo mubone vibe hiyongeye ko kibi ibintu ni 4G jewe agatwengo na vibe wanje mugabo cyane umukobwa ari serious iva gutwe nivyo ariko ndabikubwira manje sanga umuntu ari méchant nubeshe from ariko ndakubwira ngo yari umuntu yambwiye reka ngende ndabivuze yambwiye ngo muri iki gingi ngo saba comment ngo umunsi ngo bazoba bashaka ngo umuntu ngo bashikwana ngo naniki tango sene yo gushavura ngo bazorodereje reka nanje nongereka akantu kamwe amaze kubona filme asase bamwica muri sezo ya mbere agashagaruka mu ya kabiri ujya muntu bamubuze wewe wose murave donc ndiye murave inarunyonga Kiwi benshi muramuzi mugabo bon reka yipresente quand même kubera ko je shaka kuba ndamuzi guys hari ibintu twamatugira hari umunigeze nkose cekina avuga ngo benshi muramuzi ngo niwe ngo niwe wunzi so si benshi banzi mugabo je ndishira mu bwinshi natwe ari batwebwe aba so Kim Kiwi ninde Kim Kiwi niki boy cyambere benshi bashobora no gutangara umusoda gihereye ko presentation yiwanje ntangwa kuvuga ko ndi umwana w'Imana niyo cyakintu cyambere merako ame cya kabiri ndi umuntu atwenza abantu niho mwuga nkora nama Bigitega gira gatatu muhira hama abangira stand up comedy ikiranzi ivyo nizi biharuro jewe iki kintu kirakunda gutangaza abantu benshi je nize Max Dada nizigira abantu ngira wajya ndabwiye wese imambwiye abiwa wize math physics hama yani bazanini yakora ivyo Bigitega abantu bambwira ngo numva barigeze kuja ahantu yasaba ko baduha amafaranga bashanda ngo ndababwira ko ndaza gutwenga ndabikunda
hageze kuja ahantu rero baratanga ama frais de déplacement bagatanga ama frais ya restauration na hotel canja mu bandi bavuye Igitega ndamuna umujama ngo wewe nguza kubera ndakubera iki kubera navuye Igitega wowe uri umunyagitega wewe tego none kubera iki ngo wewe ngo si yuba ni none urandusha ahantu mba wewe urandusha aho ndara rero numva kubera kenshi madukire Bujumbura ngira ntibizera yuko ari umuntu yobakina sana kurya aba Gitega. Okay, reka rero kubatsa muzi twinjira neza na neza bagira mu mumenye yipresence aravuga amazina mbere aho kibazo benshi bakunda kubaza Kim Kiwi kubera iki Kim Kiwi n'amazina abiri afatanye ni kamere kuri Kiwi niko ryatanguye Kiwi ni Siraje basiga ibirato ni icamo ndwa rubishe rurura n'umururazi hama Kiwi rero nagise umuntu muri primaire c'était en 5e année cyana gita umuntu yirabura mugenzi wanje hama nawe acara ari inyite mvuga ko twarirabura twari bikiwe hama reke tugira Paris tugiye gupariya sivyiza surtout iyo uzi ko utazobandanya ivyo watanguye gupariya nugace tuvugana tuti wewe reka twitane Kiwi uri zofata Muvora rero garanfa cyaceri gufata Kim naryo donc Kim naryo risigura kimararungu uvuga Kim ni diminutif ya kimararungu agiswe n'umu mama en 2021 okay hama mu marero naramutwenza sana yaba mu Gihosha hama naramutwenza gose ashangesha buri kimararungu kweli kimararungu kweli karatesi umva nino yerekana akazukora right ugatireka ndabifate canangura rero gukora ama video menshi ndamana Kim Kiwi bararemenya ndane izina no bacha nako kweje iganiro cyose genda buhoro buhoro kwe nkunga harimo ibibazo 30 wishuye cyarira turashaka gusubiza inyuma bitewe n'usanzwe Kim Kiwi ni gari Kim Kiwi yamenya ati jewe ndashobora kuba umukomedian vyahereye hehe vyagenze gute ubwa mbere c'était en 2000 vous nagenda buruka Misiri 2014 harabaye competition muri Alliance Française hamabaye competition je sinachaka kujaye uko urumva gutera inkuru utwenza wewe urabona ko utwenza uri ukora vuga utwenza sana yego vraiment nako ni compliment by the way ndabizi vuga urambeshe uri droit dad uri drôle tu es drôle okay funny nukuri funny thank you rero abajama banje ambira ati dog wewe inkuru twe uvuga dira twenge tellement hari competition uzogende wo barusha ubwo navuga ati no même si nwanza mwirigara aho bifuriye no kuja imbere y'abantu mugabo quand même baransunika barandihira ikinga iri 200 niga muri senede juri yonyene fise cimetière mu Burundi tendaga muri competition barangira dekoro mu bukopo bw'amavuta ku matwi then ndakora mbona birapashije andabadeshe mbazi uti bamaye kado ya gute ndogoye kado ya gute ki igitabo cha desani cyo mfira kumbe batanga ama private ya desani numva ndabaye de muri Alliance Française ngo bacha barama accès yuko nzuze ndagenda muri Alliance Française soma ibitabo for free ntabwo nemekeneye ubwo rero umva nari umupeti 2014 sinari bwakure cyane bose nyine namva ko ego bya bintu bya comedy ya quelque chose mugabo sininjiye in deep nagiye kwinjira in deep en 2021 konza ka video ukunda cyane gose aga video muzoga ingo ndakwitwenga amazi aka video kitwa Ndiyondi nayi mazi imisi manutse Bujumbura nayi menyereye kumanuka Bujumbura kwa kindi kumvuga nihuta vuga fata umwanya wawe kuri ya Gatec dufata amatalent ari kashe na yazwi tukayaha umuco mukamenyekana kugira ngo muinspire la génération derrière vous prend ton temps nega nta chronomètre twagize si stand up ngo 20 minutes zobuvuyeko nagira nturiki ndiko nibukanja urumva donc en 2021 ndakoze ka video kitwa Ndiyondi mine inyuma y'isaha imwe mbona abantu bose ko baranyandikira ibazi abantu barondera nimero je nari umuntu agayitse nari umuntu agayitse akenye wakamanjori agaki akamanjori ntabwo nayo bisigurika akamanjori nari umuntu yavyegeswe vraiment yagomaswe yakwekweye urumva yadinashwe rero mbona abantu batangiye kunyandikira man ibasofani akavideo twagakunze abakinzi bari mu Faransa ndavuga ati wow biratesha natwe tuje narakunda
narakunda yuko ahantu hose ngiye mba remarque hano kwira ikintu kibi ciza nyine abantu bagatwenga iki bambone uri bambone bambone kawaida dada numva ndagewe uwo munsi ndavuga ati kwe kintu bibandanye cyafata renda indura izina naho nitwa Tony Robert cyangira Kim Kim cyazina niho nari nkirironka rero boom 2021 ndavuga ati je me lance ntangura kuja kuri scène aba comédien like Ile-de-France mu Kigingi bona batanguye kumbwira ati banzoze kwere utugwa kanyu kine cyandavuga ati parfait kanangurira carrière bona birapashije yego 2021 professionnellement natanguye kuja muri carrière donc niho wabonye ati jewe Kim Kiwi ndabaye comédien je suis deda dumbudu ya yego inspiration ya Kim Kiwi ayikura inspiration la plupart des fois ndayikura mu bintu bimbabaza OK ego nuvuga ngo façon yanje tu es ma jumelle pardon tu es ma jumelle nivyo nuvuga ngo jewe façon yanje yo ku exterioriza umubabaro shaka ivuye kuri zo Faransa gama yes mubu none urumva urababaye cyane ubabaye gose uja kuri scène iminsi yose ngiye kuri scène ari ikintu canshavuje nkina neza kurusha ikindi gihe cyose kubera je ngira kintu ushobora bagushavutse bon siranshavuza mugabo ça m'inspire mais andi majambo basi da transforma ma faiblesse mu ma force birangyohera transform uvuze ngo inspiration yawe yikura mu bintu bikubabaza pana vyonyene mugabo nakunda bandanya mugabo la majorité ni mu bintu bimbabaza mvuga ama blague nkina menshi ni mu ma insolite yambayeko muhira mu bagenzi kwishure mu buzima busanzwe ama déception yes je crois que même les blagues za mbere zirapashije cyane bizavuye mu ma déception ibintu vy'ingwara vy'inkukura imigera umugera no ngano yivutse kwimigera nagomba ndakubaze kuko ushaka kugira nyene tukijana nawe ugwaye hari abagenzi banje bayigwaye kandi burya umuntu agwaye umugera muri kumwe kugira ubwoba kumurusha nanze ngo nawe ubugwaye ntawe ngwaye mugaga nta urisubira ko kupimisha ryari je nipimisha ndasara narize kutagwaye tipimisha jewe uya navyo ngwaye vero gute utipimisha gake jewe je ntawe ngwaye basi nzoje kwipimisha gute bikorera gutandukanya Tony hamwe na Kim Kim ndakunda ico kibazo tero Tony ofete n'umuntu ari ndenda tekereza normal mu buzima busanzwe inshallah bismillah Tony n'umuntu atekereje umuntu introvert mvango ndakunda kuba jenyene umwanya mishi ndawumara jenyene mugiyo source mu personnage wa Tony haje kuri Kim Kiwi mu personnage nyene mbonera nakanya ko kubabwira yu umukomedien ari kuri scène ntahuriye n'umuntu mu buzima busanzwe hariho ntuza wumva mukaje n'umukomedien turi kumwe misi yose nivyo Tony ndamana kwera vibe umuntu aje muri ambiance muhaye ndiga no kuactiva na active Kim Kiwi Ero nawe muri Tony ikibazo nabwo nyine cyo ndiko ndibaza mwe mwatumiye kuko je ndivyo nagira ndakubatse ngira mwe mwatumiye okay tutumiye Tony asita ndi mu cameraman ari karatwe reka rero n'umukomedi rigambye mu nyuma cameraman ari karatwe okay ujya rero umukameraman wacu arakomeye ujya no mwisengera aragwa urana ko bandi bakameramani batagwa ujya mwisengera pastor afakuza abagiye si blague ku bakameramani musi nzo mutaginga uyu mujama yitwa Kagaga OG yes big up sana Kagaga nyuma ni wakora ibintu bikomeye cyane nyuma ya Gateke turamwubaha turamukunda sana mwakiri Mantere mamaze kimisi reka twumvise ko inspiration ibintu bibabaje aha meraje kova ya turiko turaduga gato kwigisha kantu turagira okay yego tugiye gutya 1 2 3 boom ngo turiko tuzungagiza umupfu muga umupfu 1 2 3 voilà ya tusubire inyuma gato kuri Tony ku ntebe y'ishure yes wavuze ko ariho watera inkuru abandi bana iki vyarakorohera ushitse muhira shaka kumenya Tony wo muhira ubujeyo Tony wo muhira n'umwana yarameze gute izo nkuru nyene yarazitera
canke Tony yatera inkuru kw'ishuri yabariye chapatoire kubera mira atarameze neza. Okay. Bon, mbere ko nishuri ico kibazo urabizi yuko iyo uri mu bandi kenshi comportement ugira ni comportement zigufasha kuba accept. Ariko usanga kuratera inkuru utari umuntu atera inkuru kugira abantu bakwa accept. Kugira ngo mvuze ivyo bigira umuntu aba yarakomeretse. Exactement. Nabikubwiye ajya abantu benshi dada bara. Ko tuvugana nawe uratubwira ibikomere ufise. Sasa kandi vagambo hose. Urumva? Kumena nukuvuga ngo mama home. Normalement ko nabikubwiye je ndi umuntu atekereza. Sindi umuntu nyene gutekereza biri normal cyangwa gutekereza kubera ko tunashaka kuba yarakomereke canke ngira ikibazo rumwana. Nibaze yuko kubera ari gihe umuntu akomereka akiri muto cyane ntashobore kumenya ngo yavutse ari umuntu atekereza cyangwa igiziki kuko niba wose umwanya wo kumenya uriwe wakomeretse utaratahura uriwe baratahura ngira ko ndakubwira yuko niko navyumvise la plupart des comédiens barakomeretse derrière des comédiens les gens baba ku ma réseaux sociaux kandi kenshi ari aba introverti bimva ko bari extra babonye derrière les caméras ou derrière le sourire des autres. Voilà. Alors rero nanje ndi muri abo bantu sinaronse umwanya wo kumenya ngo mbe ngameze gute iki ni definisa uko ni sanze muri rero muhira simvuga oya ndakubujije yes ndakubujije ngira kwinjira ku muryango gutya nta kintu cyo kuvuga niko bimeze niko kubera utabikunda kubera udafisa aho uvugira kubera iki bon je sinakuze tuvugana nawe tuvukana sinakuze sindi umuntu nakuze dutera inkuru n'abavyeyi sindabizi niko nakuze nyene mizikonye numva no muhira umva bo bushitse kuvuga ko Kim Kiwitwe tuzi muhira batamuzi bazitoni atekereje hari n'igihe je bahora ego rimwe rimwe bahora baza aho tuvukana mama arambaze kuza rimwe na papa baya ndi muhira vraiment ntibakubwira ko je ndi mukomeye ntibibaho niba nabitahura kuri ico kintu kenshi umuntu ari gihe amaze kumenya impano yiwe ugasanga umuryango ntumwakiriye umuryango ntubikunze bamaze kubona yuko uri gitwengera abarozi je veux dire utwenza abantu yes bavyakigiye gute muri famille je vraiment papa na mama naba happy nta kibazo na kimwe avuga tant que wewe biko birakubesha wumva uri meze gutya papa no musoda entraite mama nawe yari musoketera ahantu akomeye gose umva naba happy bameze gutya bavuga ati wewe birakuraba tant que ibindi bintu bikora neza ni gari uragenda ahantu kuri stage je veux dire uriko uragira présentation yiwawe bavita présentation muri comedy présentation ni dente no ni PlayStation no ukavuga ati ibi bintu abantu bariko barabikunda ugaca ubiheba canke ukumva bakubwira ati byuko uragirana tubise vayo toka biramaze gushikira uvyifata nko gute kuva nkina ni kuri Imana yarameze agiye vraiment nta munsi ndigera numva abantu batakiriye je ndiko ndakina ukuri pe ndakubwije kuri rero nta munsi numwe ndavuga ati peut-être mu ma commentaire wawashize kuri Facebook bijya navyo nta oya bijya turabi bijya natwe tubanye navyo turabimenyereye nta yes uheruka hari video washize ko iraba comment n'umustar azwi cyane be face on the floor ukora wiyumva gute ubonye ko nk'umuntu akomeye cyane nk'ujya araba ibintu by'iwawe abandi bagenda batandukanye ico ni cambere ca kabiri umubano wawe nabajya abantu abo ba star aba influencer asanzwe umeze gute jewe wumva dada ngene meze mu buzima akantu nikari kameze agira kuva ngo cyangwa ingene meze mbetse gute uko witeye mugari kana ndagakoresha ndi umuntu atazi kwirimita mbona hari ibintu byatari byanteguriwe sana ko byo be face agize commentaire je simpamuka pe nukuri tachimaze be face warivunaguye ntabwo bangira nyene basi oya ni bya bien yo ndagowe mukama kunteranya n'abantu be face warivunaguye tuziragira ama commentaire ntaco bimaze na kintu cyatari ntabwo bangira kubera mani niteze ibintu binini ye kurusha ibyo kubijya n'ibitoko byo witeze myandi majambo ni kuri Imana niteze pe kuri iki ndabizi reve yawe ya mbere commentaire ya mbere ubona kuri video yawe ukavuga ati aha niya bon kuri jewe commentaire ya big face vraiment narayishize no kuri stage ege biraryoshye sinokwesha ngo nibige biraryoshye tellement muga ndabizi ko nabandi bazogira ama commentaire rero iyo mvuze commentaire ubiteze ya mbere uvuga ati nk'umunsi robona iyi commentaire ya naka Yesu yo Yesu aguhamagaye ubupfuye ro naka yega nazompamagaye yega commentaire yiwe bakubwiye ati kuya nk'ubu Yesu vraiment gacagira commentaire akavuga ati nakwaje y'umuntu Yesu ni Imana sumo yes yes ni Imana sumo umuntu katwumva umuntu gabasha mama kweri
No. mama kweli papa wewe yirirwa papa na yo bo ariyishura na commentaire akanyama mon fils mu nyuma ati mon fils ne ukoresha telefone yiwe oya kweli wa musoda watubariye wa musoda watubariye araja kuri yayi na TikTok na video ya Izona ngo mon fils. Ukaja mvura ryohewe. Okay. Mama umunsi yo komanta kweli. Niyo commentaire ya. Bantu muvukana na Kim. Muzofata umunsi we muryohereza umunsi. Mwibe telefone ya mama wiwe. Hama muce mu komanta nkawe. Mama usanga atana Instagram yifitiye Kim. Ntayagira nta. None urayimushirira. Aya. Aya papa aramubona. Kuri cyo kintu waruvuze muri no minsi turabona uri présent cyane kuri Instagram. Turabona uri présent cyane kuma video upostinga kuma réseaux sociaux. Yes. Ico cyumviro cavuye he kubera iki wabitanguye bigufasha iki arico bikumariye? Yes, merci beaucoup. Gusa ari kibazo tutishuye tukumengo turi presse. Gukumbaza umubano. Umubano uri hagati yawe n'aba-influencers. Yego. Aba-influencers je ngunda kubashira hamwe abaririmbyi. Ari ugeze kumbwira ngo si bamwe. I mean, abaririmbyi, aba-journaliste n'abandi bose batandukanye aba-comedian. Oya aba-comedian birikwa byo turabizana. Turaza kubijana. Ndakunda bashiremo. Nubashiremo babashira kwa. Ndavuga umwe wese umbwira umubano wawe nawe. Tora none. Ndakumbwira umupfuje wese ndumupfuje mnabwo. Aba-comedian nicyo gituma ibiganiro byabo biryoshye bari creative. Creativity ni bisanzwe bigira ndakubuje. Tatatata. Urumva rero umubano wajewe n'aba-influencers nibaze yuko ni mwiza vraiment. Nuko yavuga bya Bface. Narigeze kuja gukina ahantu mu gitaramo cya Hawul cyo mu comedy. Bface yarampaye amahera kweri menshi. Niko ndakina blague. Je ryari rya mbere mu stade. Umva n'umufana wawe. Sindabizi. Tubimubaza. Ayo. Uri umufana we. Niwe muririmbyi préféré. Wewe umufana kumusubiwe ucanke mwana kwe ufite mugira buraco kimwe mashaka mwana kwe. Je ndakunda rap kandi Bface ni muko. Entre temps by the way arakunda uyu mutipe ni mu multi talent. Araza kuturirimbira araza rindira turaza kubishikira. Vuga akarap ka Bface ukunda. Akarap ka Bface. Ukagire gusiga ubanza kumurorera. None ni rap. Ni jambo. Ni text. Entre temps wewe Burundi bwacu bivuga mu jambo. None rapura Jako. Oya nika ndabwira ko kuvuga amajambo nivyo bigoye kurusha. Birakunda Burundi bwacu Burundi kubanza kumurorera. Bisigaye oya ndakubwiye ugire. Reka ndakubwiriye. Bazi gituma Bface namukunze kwanza. Arafata indirimbo amajambo ya kera. Barabwiye avuga ngo ibyo biboro bya kera. Migane. Maya ya be. Cyera kwingire rap. Rap. Yo urakunda kurapura kandi urazi kurapura. Reka rero kungara pantuze ndapa gospel. Ntaco ndapa. Agende mu gospel. Okay gira Yekubo. Yekubo ni umvise indirimbo ya Yekubo. Yekubo ni indirimbo shasha. Big Zo yarataze kugira mugira ama open verse. Yarataze vre buruhusha. Okay ntaco gira rap wemera. Nta rap ni mwenzi. Ntakunda kuyumviza disque d'or. Oya nta rap nje. Kandi ubuso nkunda rap za gospel ngirira ndirimba gira y'umufana version igira mu bastare benshi rabo umwe ya Bface nabajyaye bagiriki bose ayonze urigize umusara akomeye ki ayonze vraiment nanda ko nene umviriza indirimbo izahe basi ndirimba gospel izahe Europeze. Okay turirimbira indirimbo imwe ya Europeze ukunda uri mana ya kandi karyo uri mani hinduri bihe abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyeretse yani majambo nawe komediyo kwa nkuno munsi umutima cyane ko muririmbyi barazi no kuvuza igitari guys gute rero wamenye muri ayo matara yose ufise niho nashaka kudushika okay ndahise mwiya comedy okay premièrement comédie ni uramaze kubona yuko mu dufate muri jardin haba harimwo amashugwe ivyatsi amapon ni mugumva biri kuri jardin rero comedy cyangwa stand up ni nka jardin ama amashugwe iki ni ibintu biza gutuma embellir byambelisa donc iyo jardin mais majambo ivyo kuririmba ivyo kuvuza guitare ni ibintu biza kumfasha gutwenza donc diversité y'abantu kuko urumva icyo ashaka kuza umuzungu ugasanga niyumvise ivyo ndiko ndatwenza nko mu Kirundi mugabo melody ndiko ndavuza muri guitare cyangwa ingoma ndiko ndavuza mu kanwa akavuga ati wow ingoma ndiko ndavuza mu kanwa utatora ivyari byo bahe example beatbox bahe example
byose byase azagenda kugira karaoke uyu mutima n'umuzongishinga cararenganye kirapanze byaraheze hari abantu bavuga ati je kimi ndamukunda ariko aravuza ingoma mu kanwa bisa bituma uronka amaso menshi akuzako rero j'aimerais apprendre beaucoup de choses kugira ngo urengane mbibe gukina mu gifaransa navyo n'ibindi biza kugaburira iyi personnage y'umukomedian turabonye Kim Kiwi mu ma comedy nka yose asigaye aba mu gihugu cacu c'u Burundi igihugu ca Bujumbura muka mirabaho wavyumvise ariko ni na kwacha subhanallah mu gihugu cacu c'u Burundi turabonye Kim Kiwi mu Rwanda experience yari imeze gute vyagenze gute vyagufashije iki experience yo mu Rwanda premièrement 2026 kuri jewe ndikunda planifier umwaka ndikunda panga umwaka naripfuza cyane narumva yuko mwe nakubwira jewe muri jewe mba mbona hari ibintu binini yavyanteguriye narumva ko nzosoka igihugu waravyiyumva and then canke waravyipfuza nkaca mbona invitation yo kuja gukina muri Gen Z c'était mon rêve wow c'était mon rêve kuja gukina ryana nama narose ndiko ndahakinira amarenda mbona invitation experience nagize ubwa mbere sinari bwigere nkoresha passport nari maze 2 mois ndahironye passport iryamye ngaho oye nta nakimwe nikiyakora amandagenda ndastrugglinga mu nzira nyine gustrugglinga birafasha nabikubwiye plus struggling plus ndo nk'ivyo nkino turindiriye inkuru zo gustrugglinga mu Rwanda rero nibaza ko no munsi ndaza gukina mu giteramo akigenge ndaze yuko harimo une partie y'ama blague aza kubafatanye experience nagize hamagenda ndakina na Paris rona nyari ari bugisohoka igihugu en plus ndikume kiginge hari akavideo utimava ngina mu kirundi cyari mu Kinyarwanda ubwo umugenzi umwe arampanura arambwira ati bro nibaza ko azofasha n'abandi bantu iyo ugiye kuri scène cyangwa ugiye imbere y'umuntu nushake kwemeza nushake kuba perfectionniste non sois toi-même nje kuburenze urumva gutangura kuvuga Inyarwanda nkabo non be you nta kindi baba bakeneye ton histoire ufise ce que tu as envie de raconter nivyo biri important kurusha ibindi arambwira ivyo rero ikintu jewe cyantera ubwoba n'igiki experience nari kunda bamwe niyi avant ko tugenda mu Rwanda kigingi baramukoresheje emission baramubaza tubwire abantu batanu mu Burundi no mu Rwanda genre muri sous région baba humoriste bataramara imyaka 5 uvuga uti jewe aba batanu baravutura Dovine yahereye kuri iyi wewe Kim Kiwi comedian uri kurabira abahomengo ni ibintu bigoshe mugabo ça implique yuko nimba abivuze peut-être ngo nivyo canke sivyo mugabo wewe avuze hariyo antuka hariyo ritme tuza guhindura rero ngiye mu Rwanda nisho champanikishije navuga ati uyu mujama yavuze yuko ndi wa mbere mu Rwanda bose baza kuvuga ati sasa turabe rero uwo muntu ava ari wa mbere tuvuga ati handariwe na Mujeri kweli Mujeri ninde ndaguye mu kamanjori okay barakina abanyarwanda yego vraiment barakinye neza ni wabo baragira iki hageze ko nkina rero cengira nje gukina ndakubita agasabisho nkasanga nkabwira Imana sindayisaba ngo batwenge bidatwenge nyabwe tugende batwenge nagira umuntu yikuta akubita umutwe hasi ngo apfe oya bahetse ko nabize ko batwenge batizanire baraye kutwenga gute bahetse nagira umuntu akubita umutwe kuri cheville ça c'était la meilleure performance de la vie. Quelle est ta meilleure performance de la vie? C'était la meilleure performance de la vie. Nari jewe kujya babimbariye narabona ama interaction nkabona abantu murambona muri television abita ngo baburyohe nta mukinako nta cangira nta muvugako kigingi nkarabantu bicaye kamutamwo ni wa mbere byantu yavuga kigingi important sindamusarishije right en tout cas na retour y'ujya mu jama merci arambwira ati en tout cas c'était bien kandi ndazi yuko tugiye gukorana ibintu byinshi cyane itahira ego warumvise ko ti apana mariza en tout cas vraiment no ndasubira kubiraba nkavuga ati narahejeje nari narabiteguriye tugaruke ku kibazo rero ndabajije kareka duhere kuri relation iri hagati ya Kim Kiwi n'abarimvyi n'abajournaliste imeze gute yifasha iki ni cyaye ikintu ubanegurako uvuga ba influenceurs en général. En général kiretse ba comedy. Jewe vraiment ndakunda kuraba côté positif y'ibintu. Nta kintu no banegura ko kwera nta mu journaliste cyangwa mu influenceur. Gutinya.
sintinya kubera basi batumaze gukorana ego ndafise ama critique mugabo ndabura ico nibazako kubera je sinize journaliste c'est vrai je nabaye mu journaliste kandi avyo wize moshi none arenga birano usanga imana igwaye uko nyene hari bangahe bavyize gagaduretse mu Burundi dufise abantu bize journalisme ni wewe n'abandi baki hawe navyo koresha nati mugabo arabahaye umwanya yarabahaye umwanya wo kwitegura yabivuga kuri vraiment moshi njenje mwe muragurisha ibikoresho njenje ibeyirita nimundoge tu nimundoge bwa mbere ariko ndabivuga cagihe mwako murakurigana na mutima jewe mba mbona umengo umuntu aje ngaho imbere ya kamera niba jewe simanje gutwenza ngaha ahubwo mbanje kugira mumenye mbega atari kuri scene amezate kiwi ninde atari kuri scene bigera ko uravuga kuri scene hari kiwi mugabo ngahaje Tony Robert ameze ndakunda ngene uvuga izina ryawe Antoine Tony Robert zinagiza cyane izina ry'abantu bakomeye ya Robert yarankitari telmo ukuri ku yarigwanye cyane ariko ya nimaze kumwitabi rimwe ngo bararinyoye kamwe jewe mviriza ndakubari ikintu nasi mba nacumvirije okay tugaruka ngene mu banye ntacu banegura ni wavuze ko n'abajournaliste babikora benshi batavuga aba influencer icambere no vuga uvuze terme kubanegura ni terme tesa nyinshi oya ha ni kwereka ikintu kigoye ega kubanegura c'est critiquer en français nivyo sawa je critique ngira ni yuko umva twese ko twubaka Burundi kuko dushaka yuko Burundi mu Burundi bamenya yuko turafise ukuntu iba véhicule rero kuba dufise ubugambara umuto dukibwiranye amahorashye jewe gituma Bface afite naramukunda mugabo maze kubona yaje mu giteramo kwa Raoul akagira niyo geste agatanga nayo kuzaziya ngo maze mukanga video iriko kuri Instagram kagira gukina avuga ati wow none kweke abandi baririmbyi batoza uzogenda mu ndirimbo yiwe shasha nivyo Bface nzogenda vraiment ndamukunda Bface ndamusabiye collab azozobwira bya bya gutu tuzogira kuri stage namuvugirize Bface none wa bien rero nabi byarangiyoheye kubona baririmbyi baze gushikikira abakomedi wow uraje muri video bariko barakamera bakabona aho kiginge ikaratwenza Bface yarahari bigatese sana natwe turagenda mu mashow yabo kwikibo batoze nibaza ko ari ivyo aba journaliste none umwanya wose mugo mufata amakuru none cyo niyo ko kimutoze none nico duhembegwa nico duhembegwa none wo kwambara agapira kagoroye na parfait kuza kenshi nka naje ko ndafata amakuru uherigura umufana wanje ahantu henshi ukaza na ya makuru naraje mugani bambora aye amapora nabaze umwanya muto gusa c'est bien urumva rero critique ngira after yakaje donc abajournaliste mufise ko ni comedy ne wayibonye niyo uje mu giteramo uza witwaje agatelefone hajya cyawaza nguki Tera telefone hasi twenge nawe. Ha mu buzima bwacu nabo. Oya no kumufata umwanya wose. Oya. Uruze gato YouTube algorithm ibikwibagiye. Aba journalist ni mangahe bari ha ku muryango. Turisase kuriha. Ahurihe nawe uze gushigikira abandi. Ushaza kivuga ko nabwiye ko journalist sindi hano ubundi. Nturiha? Umuntu azobora kamera hasi unabugenda. Oya naho oya bon ufete ico kintu kandi reka ndakivuge ko gatoyi jewe ntaje gukora ndariha hari n'umuntu nigeze guhamera ku muryango arayaha ambwira dada wama evenement wakoze muri iki gihugu nukuri ingene ufata aba journaliste de ingene witaho abandi ingene urabona ko twokurihisha ku evenement kandi komeye umuntu akomeye yari brahudi muri musique avec Diamond ndavuga ati none gaja je ko ntarimwo mu bo bahamagawe nari byo bintu ndabitahura mugabo urumva rero vraiment ndakungana no vraiment journaliste barenza ntaje gukora nta na kimwe motive ngo je narubatse izina fasha no wundi kubaka izina umuhaye amafaranga yiwe yigire critique yanje giruce yumva rero c'est vrai que uri journaliste urarondera makuru mugabo ari inde partie dukeneye nimwe nakunda kubwira ingabirano ya mbere jewe nemera ibiti ziri ingabirano umutima mwiza ushaka kumbwira ngo uri umukomedian ngo urazi gukina atamutima ufise bikunda kubera ikindi vuze ico kintu umvuze ko umenyesha makuru cyangwa muririmbyi uguma hariya muri kwa yiwawe cyavye kugora kwera byo kugora umukomedi ugiye gushigikira ejo nawe ni bazuza kukubera mu MC nibazogira iki usanga n'amakontra yagabanutse siribaje ko kiginga hamagaye bajya bandi arico kimwe nuko Brarudi bimuhamagara fait ayo mari hagati y'aba artiste mu madomene atandukanye niyo critique numva novuga cyane gose sino nabantu babye uzubira twebwe aba comedian n'amabifurike rero
ufise menshi amabifu imbari hemorrhagie interne kweli na mabifu zigira umva yasohotse ugasore ngo yashwanye na mutima ngurumva mugana baririmbye ndabizi katabara umutima mubi oya rigiye abashaka urabibona yuko vraiment hari abaririmbyi batukana kabisa ukavuga sasa jenje nakasema habaye ndagira akamanjori uvuze ngo hari ibyo murundi baratukana hamwe bivira ati nakamanjori kaduteye nakasema wavyegeswa bijya biboro sinzi igituma babigira sishaka kubimenya babazi barakunda kuraba ibiganiro vya Yagateke babaze hajya sinzi igituma mushwana kubera iki mushwana sishaka kuvuga n'amazina bavuge ni bande bashwana mwitsina rya Yesu navyo nshaka kuvuga je nabwo je mvuga ibintu vyiza gusa ushatse kuvuga internet Bface nani Bface ntashwana oya naho yoshwana Bface naho yotuka umuntu aba yamutanga kigasohoka avuze ngo nta nivyo noshira mu kanwa je narahezagiye mu kanwa ntavyo numva kubera ko utavyumva Bface ashwana yes naho yotuka umuntu sinumva ko yamututse kubera uramwideyariza gose mu cyongereza bavuga ngo love is blind uramukunda cyane Bface arose umufana umufana wawe nguye bamuta fresh ni muremure ni muremure abaririmbyi ndakunda bahora ubugufi mana ndashikiriwe ndafashwe oya Bface ni ndamuririmbyi wa mbere mugufi mu Burundi kiwe cyane baziye ko ari ani hagati ya Kiriku na D1 Jere kitima nakunda entertainment ni bora bazirinde urya ngo D1 na gitsiki byarantwenze mwaririmbye ya mbere no Diego D1 nawe part ndamukunda arantwenze apana mu minavuga nta nama interview ndabona yiwe mbwa mu jamarantwenze gute uko ntameze nyene umva ameze nk'agapupe ameze nk'agapupe umuntu arashobora gutwenza mu binavuga ingana asabira gutwenza birantwenza bro birantwenze D1 kabisa ya Tony Robert umunyene ndagusavye yuko yataha yawe wabaye respirer uyinyereka kuko amuvuga ngo nje ngo mbonye umuntu ajya ngo shangira comedy je ugatora comedy ugira ndakwemereye ikintu Merci beaucoup. C'était Kim Kiwi Comédien.